uno munsi turaje gutunganya inama idasanzwe, inama igaruka ica hirya no hino ku bibazo by'ubutunzi. Rero uno munsi wari umunsi udasanzwe kuko no munsi aho ikigo CDE n'ikigo ADB arico api ya kera twegeranije abahinga bava mu bisata bitandukanye, ahantu uvuga na cyane abavuye muri leta y'u Burundi, abavuye mu bikorera utwabo, abavuye mu bigo bisanzwe byorohereza abanyamitahe bato bato canke ibigo bitandukanye bisanzwe bikurikiranira hafi iby'ubutunzi mu Burundi. Twari kumwe ndetse n'abikorera utwabo, twari kumwe ndetse n'inzego zitandukanye cyane zifise ubuhara mu bijanye no korohereza iby'ubutunzi mu gihugu cy'u Burundi. Rero twatunganije inama kugira ngo turabire hamwe ibyo byose byotuma koko iby'ubutunzi, ibyo kwidegemvya, ibyo guhanahana ibidandazwa, ibyo ibijanye ndetse n'ivyinjira ry'u Burundi mu isoko ya Afrika, isoko rusange ya Afrika bita Zerekape. Turagaruka ndetse no kubijanye n'ivyo kugurura Burundi, mu bijanye n'ivyo kwinjiza abanyamitahe batandukanye. Mbega aho kugira ngo abanyamitahe batandukanye bashobore gukora neza, bakore mu gihugu aho basanga icyo bita infrastructure canke amabarabara, ibikoresho ibijanye n'umuyagankuba, ibijanye n'amazi, ibijanye n'inyubako zitandukanye umunyamitahe aba akeneye. Mbega vyogenda gute? Turagaruka ndetse turabira hamwe ibijanye n'amategeko. Mbega amategeko akenewe kugira ngo abanyamitahe bahurumbire Burundi, iyo amategeko ameze gute, ahagaze gute? Ni ivyo byose rero twagiye turagaruka ko, hanyuma mu kurangiza tugaruka ndetse no kugiza ca COVID-19. Mbega aho kugwa iki kugira ngo ico kiza kibandanya uno munsi gisubiza inyuma ivy'ubutunzi? Mbega mu Burundi ni iki co kuba kugira ngo ubutunzi ubutunzi bwisunga ico kiza ca COVID-19? Bagarutse bagiye barashikiriza ivyiyumviro, bagize bati nivyo ni vyiza ko Uburundi bwo kugurura ukaja ku isoko ryo guhiganwa n'abandi, kuko mu vy'ubutunzi hariho inzira ni zibiri. Ushobora kuja guhiganwa n'abandi, ariko kandi iyo uretse haba hariho intambamyi, kandi iyo ugiyeyo hateza kubaho intambamyi. Ico rero uca ukora n'igiki? Uraba aho hari intambamyi nkeya gusumba hahandi hambere. Mu yandi majambo, kwinjira ry'u Burundi mu isoko rusange rya Afrika hari intambamyi, ariko kutajinjiramo kandi hari intambamyi zindi ziruta zo kutazinjiramo. Rero muri rusange twasanze ko ari vyiza kuginjiramwo, naho intambamyi zitabuze, na cane intambamyi zihagaze kudatahura akamaro ko guhiganwa kuri hagati yacu y'Abarundi. Ico ni cambere. Ca kabiri, Uburundi ntibwiteguye mu bijanye n'inyubako kugira ngo bube igihugu gishobora kwakira no guhiganwa n'ibindi bihugu canke n'ibindi. Amahinguro y'u Burundi aracari hasi mu bijanye n'ubumenyi, aracari hasi mu bijanye n'akanovera kw'ivyo dusanzwe dutanga canke twotanga muri kazoza. Izo ni intambamyi zimwe muri nyinshi bagiye barashikiriza. Yinjira ry'u Burundi mu isoko rusange hariho inyungu nyinshi cane Uburundi bwohungukira. Aha novuga mu bijanye n'akanovera k'ivyo dukenera mu gihugu. Urabona iyo wugururiye igihugu ukaja mu isoko rusange ugahiganwa n'abandi, habonekaho amahinguro atandukanye azana ibikoresho bitandukanye, ivyo dukenera bitandukanye. Hano mu Burundi kumbure tutabifise, tudafise amahinguriro asanzwe abihingura, canke igihugu cy'u Burundi kidasanzwe. Urabona nta gihugu na kimwe cikwiza. Hari ibindi bihugu usanga bifise
ibintu bitandukanye Uburundi baba bufise, aho ndavuga mu bijanye n'ivyo dukenera buri munsi buri gihe, nk'ivyo dufungura, ivyo twambara. Rero muri ivyo inyungu ya mbere nuko hazobaho umurindi igwirirana ry'ibintu bitandukanye dukenera. Ico naco birafise ikintu gikomeye ku buzima bw'igihugu, ku buzima bw'umunyagihugu muto muto, kuko azoca agira ico bita umwidegemvyo mu kuronka ivyo yifuza. Ico ni ca mbere. Ica kabiri nuko vya bintu yahora arondera kure bizoca bigabanuka, mu yandi majambo vya bintu aba yifuza biragabanuka agaciro, mu yandi majambo aronka ikintu yifuza ku giciro gitoya gusumba yuko hariho umuntu umwe yari yiganziye kuri ca kintu kimwe. Ikindi naco inyungu iri muri iyo yinjira nuko mu gihe amahinguriro azoba aje mu gihugu hazoboneka kandi kunguka kajanye no gutanga akazi, kuko aya mahinguriro y'amashirahamwe ivyo bihugu bizoba bije benshi bazoshaka yuko bashiraho abantu basanzwe bazi igihugu c'u Burundi, abo nabo se abandi n'abarundi. Mu yandi majambo amashirahamwe canke ivyo bintu bazogira gute, bazotanga akazi. Hazobaho rero umurindi wo gutanga akazi ku rundi rugezo. Hanyuma hambavu y'ivyo hazobaho akanovera mu byo dusanzwe amahinguriro yacu azoba asanzwe akora. Kubera iki? Kuko hazobaho ihiganwa. Iyo higanwa nayo izofasha kugira ngo ya mahinguriro hano canke yavuye hanze azoza azana ibintu biza gufasha mu magara y'abantu, baza gufasha mu buzima bwa misi yose igihugu cyama gikeneye. Ivyo navyo kugira ngo bishoboke hazobaho ihiganwa, naho habaho n'ivyo gutanga akazi, habaho igabanuka ry'ibiciro, ariko kandi harabaho nico bita akanovera mu vyo dusanga tubona ku isoko.